tinye donata ngo mwiruke ngo arazuruma amashakoshi oya vrema ntazuruma gusa hajya bariko yigisha babikora kugira babihagarike. Ivyo rero ni vya bindi duhanura abavyeyi. Muvyeyi umwana wawe mukurikirane umenye icyo arimo kuko umuvyeyi hajya aravyara abana 10 muga kavuga ati naka afise ingabiriyi naka afise impaniyi naka afise impani akiri kubibero aravuga ati ujya mwana afise impaniyi ujya afise asuzwe abantu batagura urasikia na cameraman wanje nta ya Facebook ukaza mu makomenti canke muye mwibarabara bariko barakubwira ngo kubera ki mutaduha ngo episode naka ngo kuri Facebook ngwibi gura amamega ya YouTube vraiment usanga rero byati episode kandi kuri YouTube ugasanga imaze ko nk'indwi zitatu mugo muwe mwibabara ngo ko mutayisohora. 1 2 everybody, my name is Radio, this is Major Talent TV. We come back again and nagarutse rero hamwe ndakubwira byinshi muri entertainment, hamwe ndakuzanira amakuru cyangwa se ama news aba ari trending kuri media, hamwe ndakuzanira aba superstar, hamwe ndakuzanira abantu bakora amateka muri Buja Flavor Arena. Wibaza ndi kumwe nande? Urabona ko ndi kumwe n'umwigeme afite swaga aberewe sana. Ndababwira ati ewana ntumwifuza ariko urabona ko aberewe sana. Reka tumwakire kwanza kuri mikro ya Major Talent TV. Aramutsa abakunzi ba Major Talent TV. Major Talent TV ndabaramukije. Ati mumeze neza? Murakomeye mwese? Ati muraryo? Bararyo. Ati muraryo? Kuko ntibabaje. Abantu bararyo. Oya reka. Kamera ndabesha abantu bararyushe. Oya reka. Yes, waze kubona n'umwigeme ameze fresh yambaye neza araberewe sana. Reka tumusabe Jesse no kuvuga. Urakuze urivu? Vuga ndi. Ndabesha. Nivuga nivugiki. Amwitwa Rukundo basi. Banyita Rukundo. Muga sinituzina rimwe je ndi umukristo. Ariko je nzi Rukundo kubera abantu urukundo nta muntu atazi urukundo wallahi hari umuntu atararujamo je nzi Rukundo gusa. N'abatararujamwe baragwimirije. Noneho twararugiyemo twese. Naje nawe twaragiye. None turi mu rukundo rw'Imana, turi mu rukundo twese. Kamera mamba ko je nagiye mu rukundo Imana ishimwe wallahi. Tukiri ngaho nyene n'umwigeme asanzwe akina filme, asanzwe akina muri Rukundo TV. Izina yari umba kubera mbwiye Rukundo gushira ko twaki. Yes, n'umwigeme asanzwe akina filme, n'umwigeme asanzwe akina muri team yitwa Rukundo TV kandi nawe yitwa Rukundo. Sasa ako kantu nakubwenge. Birasanye ne cyangwa timu ni gwa oya vyara oya si wanje agatima ari gwi cyati Rukundo TV nawe yitwa Rukundo bisigura ko cyangwa timu ni gwa oya ndi umukinyi mu bandi timu ni ya jewe ni ya Sami ni ya Auguste ni ya bafanzi namwebwe timu ni na Rukundo TV ni iwacu ni mbani yatwese mu bisanzwe ego atukiri ngaho nyene ariko ndashaka to tuyage ku buzima bwa filme kuko hari benshi badatahura filme hariho benshi batumva akamaro ka filme bataza ati mbega filme imaziki tukiri ngaho nyene mbega filme bavuze filme we utahura iki bavuze ati filme cinema kuri wewe nk'umukinyi wa filme utahura filme ariko bamenyesha makuru je murantwenza kubera kubaza views je nanje shaka kuvyivugira nk'umukinyi wa kuko je ndabivuze bachaza ko ndababeshi kubera iki ntari umukinyi wa film ariko kubera uri umukinyi wa film ni wabivuga baza kuvuga ati oya we wamenye abakinyi b'ama filme kuko uzi film cyarico yibabwire barayemera kuko n'abakinyi wabarondeye ariko je urazi umbwe film urazi cyo nosigora ku ruhande rw'iwanje mu bisanzwe film irigisha sivyo filme irigisha kuko par exemple nk'ijya sinema mwakinye umwobo w'urukundo ndibazona harimo inyigisho nyinshi cyane hariho na sinema muri ko murakina shasha yitwa kamane Colonel Tuna nuvuga yuko muri Rukundo TV keshi mukina filme zigisha uzirabye neza uhereye kuri episode ya mbere ukaziraba fresh urakuramo inyigisho nuvuga yuko zishobora gufasha umuntu muri rusange zishobora gufasha aba bantu bafise imitima itameze fresh mbega tukiri ngaho nyene we watangwa kina sinema ryari byaje gute nuvuga yuko hari benshi bakina ibintu kubera 6 avuga ati reka nkene kabisa kugira nakambone mbega kuri wewe gukina filme ni yihe ntego ufise ni ushaka gushikana impano ya gukina filme navyumvisemo kuva kera nyine nkaza ndabirorera ndagira nte mu nyuma ndavuga ati nanjye harageze ko nsohora impano yiwanje
ndavuga ati reka ntangure gukina nigisha abandi bijya nanjye banyigisha ndavyigisha abandi kuko filme vraiment abantu mutagura amamega muze muri ikebuka vraiment benshi baragura amamega asuzwe abantu batagura urasikia na cameraman wanje nta mega ya Facebook ukaza mu makomante canke muye mwibarabara bariko barakubwira ngo kubera ki mutaduha ngo episode naka ngo kuri Facebook ngo ibigura amamega ya YouTube vraiment usanga rero byati episode kandi kuri YouTube ugasanga imaze ko nk'indwi zitatu mugo muwe mwibabara ngo ko mutayisohora suite ngo ntimuduhe bikurikira vraiment ze muri igora ducezanye imbere dukini ivyi wacu mu Burundi kubera kera baragenda agafatisha igihindi ugasanga flash iruzi igihindi vraiment cyangwa akirirwa mu cinema akirirwa kuva mu gitondo gushika ku mugoroba arabi vy'abahinda atazi nico bisigura cyangwa vyasiguwe n'abanyarwanda nibiki ariko bagezweho ivyi wacu kubera ko turabi cinema ndundi kibabwira raba cinema ndundi vraiment ndabasavye uravye nk'icizere uravuga ati mana abantu bipfuza guharika bagire bikebuke vraiment ati sivyiza barabizi babwira abantu bashaka guharika abantu baharika cyangwa bashaka guharika mubigezaho vraiment kuko sivyiza ugiye kuraba filme icizere urabona mu inyigisho nyinshi ariko byashikugari oya reka ore usanga uyu urashaka imanza arongo y'abagore babiri ushije mu cizere filme icizere urabona ibibazo biba bihari canke uwakurikiranye umwobo w'urukundo yarabonye neza Breza amagogo yabonye Samuel amaze kugaruka kubera abagore babiri ushuburi uje niyuva ego ariko arayivuga nayo usanga yaraharitse abantu reto oya Jesse no harika free wallahi nimba uziko yaharitse cyoneka muri komande ego ubizi asha vyandika gusa ntavyo nokora mugabo rero attention hari abantu bitiranya je nitwa rukundo n'ugwa bose ibi hari abasha bavyitiranya babonye umuntu muri gusangira isoda canke muri kuganira ukaza wumva ngo nakarara kabarakundanye urukundo ruratandukanye guharika biratandukanye hari umuntu acavuga ngo yahitse sheri wiwe ngo akundanye n'abasheri or afise umusheri umwe mugabo n'abagenzi ego ariko rero tusubiye inyuma gato yo kubakinyi ba filme hari nk'abakinyi ba filme usanga bakina ziya role zo gusambanye ziya role zo kujyanye n'abavuze byo guharika muri filme ugaca usanga no mu buzima busanzwe abantu mubana cyangwa mu kibano cyangwa se abantu bakuzi ugaca usanga bakubona mwijya image nyene bivaye no kungene ukina role nyinshi zo gusambanyi zo guharika zo gucana inyuma ugasanga abantu muri societe bakubona muri jya image mbega abantu bafite ivyumviro nk'ivyo habo babwire bakunzi ba Mijo Talent TV ndabasavye vraiment abantu bagifise ivyo vyiyumviro barakwiye kwikebuka kubera pastor araje hajya imbere akigisha ari kwigisha ntibisigura avuga ati murabe ivyo mvuga ntimurabe ivyo nkora kwigisha filme umuntu urashobora kuyikina waraharizwe nkaje wakarorero ndakina ndumudamu canke bandeheje nkanka kandi ufise umufiance deje yaragize dote vyose yarahejeje imbere y'abavyeyi hasikaye ko nzobatumira baze kuri mariage urumva ariko rero ukaza wumva ngo yaranse naka ngo yaramutuse agiye kumuresha kumbe ntibamenye n'inyigisho tubaho ujya musora za kukuresha ukacyumutuka ni vya bindi twakubwira mu cizero ni vya bindi twakwereka vraiment mwikebuke bijya tuba turiko turigisha ibintu vyo muzima busanzwe bijya sivyo turi uri kuragira sene nka Cornel Tuna hajya Donata siko anywi ganja canka agira oya ni inyigisho kuko ari benshi zamaze babinu hajya bari karabikisha kugira babihebe vraiment ntimuzosubire kwiyumvira ibintu ngivyo n'amakosa mbega rore ikugora dufate mwagiye kuri tele irore bashaka kubwika kugora ni kabisa irore yo bayimpaye walaye numva ko ndi mu actrice yiyemera vraiment nta rore yonanira kuko cyane nka twebwe abarundi mu gukina filme turafise amategeko tugira ko tudashobora kugira bijya vyo mu Rwanda tudashobora bijya vya hehe bijya vyo mu Rwanda ibiki nasikia tudashobora bijya vyo mu Rwanda ibiki ndakubwira abazo tubwire kwamba byo mu filme zo mu Rwanda hari kuntu usanga nyene umengo hari ukundi kuntu zimeze kuko ntidusangiye imico n'akaranga muga twebwe abarundi dufise imico n'akaranga vy'iwacu vraiment bakunzi ba Rukundo TV ba Mijo Talent TV ze muravyumva twebwe dufise amategeko tugira ko mu gukina ntidushobora gufata umwana ngo kina sene y'inkumi agifise igipara kandi
agifatwa n'amategeko y'ishuri oya vrema twebwe dufise amategeko tugirako ntidushobora gukina ibintu nyene gusa nka je ndi umu actrice sene yose bashobora kumpa ndayikina mu gihe yemewe n'imisho n'akaranga vy'u Burundi ndayikina kuko inaniye barankosora babijejwe mugabo nta sene nimwe ntokina kuko ndi umu actrice ego baguhaye rero yo kunywa itabi wayikora ndayikora kunywa itabi ugacisha imyotsi mu zuba ndayikora navyo woshobora oya no bishobora navyo woshobora wallahi Donata kwa semesha sasa semesha ukweli no bishobora Donata muri tuna kuko Cornel tuna niyo film ubu turiko turakina niyo musanze turi gushutinga nico gituma ndiko ndayigaruka ko cyane kubera ndi kwigaruka ko cyane kubera iki Donata ntatabana ntimuzogende mumubona mwisite Donata muvuge ngo nimboregwa ngo arakubita iganja ngo numuntu w'umusopayi bahave bamwiruka bamutinya oya vraiment ntimuzomutinya bakunzi bamije talent TV nukuri kwimana ntimuzomutinye Donata ngo mwiruke ngo arazuruma amashakoshi oya vraiment ntazuruma gusajya bariko yigisha babikora kugira babihagarike ubundi bwo nta ganjanwa nta bantu sopa oya vraiment bariko atanga inyigisho gusa ariko ugerageje kuraba ukungene yaktinga ugerageje kuraba ukuntu akina cyangwa se ukungene yaktinga filme avuga ati umenga umenga arabikora fresh kuko avyaktinga nk'ubikora dukina ibintu vyo mu buzima busanzwe rero ubukina kujya nyene ku muntu abirimo nico gituma ubundi bwo ntibiba ari ivyo ego rore umaze gukina kabisa ikakugora cyane uvuga ati kabisa ebana nayitoye kabisa ebana byananiye sana ni rore nyimeze oya na rore nimwirandanira oya apana yakunaniye uvuga ati kabisa ndasubiramo nk'icuro nka 4 5 vyanze oya iyo ntiraba nta nyumva iyo rore yose baguhaye ni nta ncuro zine vrema gusa abafuma bambwira ati aha wagize akaherere gato igahinyanyure rimwe apana kuvuga ngo icuro 5 oya vrema umva nivuga ati ni impano yigendera ni impano vrema mbega kuba ukina filme cyangwa se kuba uri umukinyi wa filme nivuga ko hari abavyeyi benshi sivyo wavuze yuko wakoze dote mbega nivyashikuka vyara nikiye kintu ni canke ni yihe mpano utazobuza umwana we kwakora ko navuga yuko hari abavyeyi benshi babuza abana babo impano ugasanga nkubagiye ukina filme awe akabitahura ukundi kuntu akavuga ati nubutanje cyangwa nugutumwanya bavyeyi oya ntimuze mubuza abana banyu impano zabo kuko kira muntu afise ingabire yahawe abantu basoma bibiliya we sinzi kuri umukristo ntavyonze abantu basoma bibiliya hari hano handitse ati twese twarahawe ingabire zitandukanye umwe yahawe yo kuririmba uwundi yo gusenga yo guhanura kira muntu wese afise impano yahawe n'Imana rero umwana ubonye agiye mu impano uramureka kuko niyo mpano yukarika impano yigakura ego ku ruhande rwawe uri umuvyeyi uvugisha kuri sivyo uri umuvyeyi wabonye umwana wawe ariko arakina role cyangwa se ariko arakina filme ariko arakina role nk'igihe ya Donata ariko aranywa itabi ari gisuma wowe vyakira gute wowe vyakira ntiyakubwiye yagiye sivyo gusa ubonye filme gusa tu wewe vyakira gute muri uwo mwanya nk'umuvyeyi wo kwiyakira gute ivyo rero ni vya bindi duhanura abavyeyi muvyeyi umwana wawe mukurikirane umenye icyo arimo kuko umuvyeyi hajya aravyara abana 10 muga kavuga ati naka afise ingabiriyi naka afise impaniyi naka afise impani akiri kubibero aravuga ati ujya mwana afise impaniyi ujya afise rero nta kuntu umwana yogera aja gukina filme utaziyo yagiye ivyo ni vya bindi byo kutitwararika abana vrema abavyeyi bameze uko bikebuke kuko kira muvyeyi abaza impano y'umwana aravuga ati ujya mwana azovamwe iki cyanke ingabire yiwe ni ego kabisa hari beshi bakina filme bakina nko kwiryohera nabivuze kare bakina nko kwiryohera ambega ku ruhande rw'iwawe nka rukundo iyo uri kurakina filme ubikina nko kwiryohera cyangwa se ubikina nka job uvuga ati kabisa iyo ngiye gukina ndabizi buri kwezi ndakuramo yo bufu cyangwe bimeze gute oya vrema isabe ni turayironka ikwiye mugabo umuntu agiye gukina shitse kuri sene simvuga ngo nakazi ko guhembwa sakazi mpemberwa kubera shaka akazi ko guhemberwa nogena nkirirwa mu isoko nogena nkirirwa hehe mugabo ni impanuro mbashaka sohora ingabire yiwanje mpanura abantu nkora nyene nk'akazi kari mu maraso apana kuvuga ngo ndiko nkorera umushahara nkorera igihugu
nkorera nyene zina muntu wese kuko si igihugu cy'u Burundi gusa hariho abari mu mahanga batubwira ati nukuri kw'Imana narigishijwe bimeze uku ahubwo komeza muduhe ngiye kuri tere mvuga ati ngiye gusohora impana yampaye impana yampaye ngiye kwisohora igira bihinduye hari benshi bazohinduka ku bwacu kandi hariho n'abamaze guhinduka badushingira intati filme nakaranyigishije bituma mpinduka ego kabisa abeshi barakina filme ugasanga bakina muri timu no munsi ariko ejo ugasanga buguriye amateleviziyo yiwabo ugasanga bakiriye amacano yiwabo ugasanga nabo basigaye bafise timu yiwabo ikina filme mbega nawe uwo mugambo urawufise canke nawe uvuga ati kabisa je ni muri Rukundo TV forever ariko bose bitangura bavuga guco ariko bikarangira nabo buguriye vy'iwabo mbega ku ruhande rw'iwawe nawe bimeze gute mbega imbere uzoguma muri Rukundo cyangwa se navuga ati hari umunsi nanje nzokiriya ivy'iwanje tu oya umwana aravuka agakura agasohorwa mu gihe bizoshika nzosohorwa mugabo igitugu kirakura ntigisumbi zose my friend kirakura ntigisumbi zose naho nzogena nzovuga ati umuvyeyi wanje ni Rukundo TV Rukundo TV nzojayo no muyo gwanje njeyo ariko hari benshi bavuye mu matimu baca bagenda barayavuga fo ugasanga agiye kuri media yererere sinahembwa yererere amajambo menshi cyane beshi bavuga uko nyene batarava ariko bamaze kuvayo yererere byabimeze ukuntu gasanga oya vraiment twebwe muri Rukundo TV uzobaze igihe tumaze dukora nizere kwiyo interview tarayumva ndavyize twebwe izina ryacu ni Rukundo TV urukundo hagati ya twese kandi si twese gusa dukinana n'abandi bose bishitse uragenda mu kagenda mu nzira nziza mugatara kuvuga ngo ngiye kuvuga nabi timu kumwe kw'abandi oya iyo ni sokiranye kuko kigenda ntubugiye kuvuga ati ngiye gukorera umushahara ushaka gukorera umushahara ama societe aruze wogenda ugasaba akazi mugabo kuko tuba tugomba gusohora impano ziwacu tugira ico dukoze kugira dushaka guhindura Uburundi hapana vya bindi vy'ibihindi vy'ibiki dushaka guhindura Uburundi mu buzima bw'iwacu nyene bwa misi yose nico gituma twahisemo gukina filme turabarundi ego mbega muri Rukundo TV havuyemo wewe wikure banze kwanza wikuremo sivyo kuko ndagushizemo uvuga ngo ni jewe wikuremo nuye mukinyi wemera muri Rukundo TV kabisa uvuga ati uyu mukinyi ebana kabisa ni filme muri Rukundo TV ati kabisa uyu ebana bose ndabemera bose urabemera uhereye kuri Sami ukagira kuri Ciza Donata mama bose ndabemera vraiment kuko bose na bacteria na bactrice bakwije bisabwa ndabemera birashoboka pofo ku muhungu nyene wo muri Rukundo TV ati bakabisuga ati ebana ukagwa moto oya mwene guye mu rukundo nyene oya vraiment twebwe ati kabona nkasamwa bavuga ati twebwe Rukundo TV ariko ubwe nta rukundo rutaye ntutubeshe TV dufitane urukundo hagati yacu n'abafana n'abakibose abadukunda n'abatadukunda bose tubafitiye urukundo twebwe turi ku kazi dufatana nk'abashiki n'abasaza ni gishiki na gisaza tuba dusangiye akazi dufatana nk'abavukanyi kuko turabavukanyi turi mu muryango umwe ego ivy'inkundo bijya vy'inkundo nyene oya bijya ntibibamo ariko benshi bavuga ko n'abakinyi ba filme kenshi bari muri timu usanga bakunda kuryamana cyane hari n'abavyarana bakina muri timu imwe turakunze kubibona kenshi ugasanga barakundana kubera bakina mu timu imwe ugasanga baravyaranye dabo ivyo ni vyabindi abantu bishizemo hariho kandi abantu baza kononera abandi hariho umuntu aza ati kubera samatako no muronka reka nje muri filme ni nka kujya kwa makorari urashobora kuvuga ati je umukobwa munaka uri umuhungu jewe Rukundo naramukunze kuburya ari umuririmvyi nanje ntari umuririmbyi ntawo no mukura reka ngende muri korari arimo kugira ngo nzohore ndamuyagisha tuvugana ivya korari cinja mu Rukundo kugira ndamushikire hariho rero abantu bameze uko ariko abantu bameze uko bikebuke si vyiza kuko ubugiye gutera akaduruvayi muri timu gusa urashobora gukinana n'umugore n'umugabo ntubona ciza na Noel dukinana mu itimu imwe n'umugore n'umugabo barubakanye barabana ntangorane mugabo ibindi vyo ku ruhande ngo ibiki bijya ni vya bindi usanga bizanya amacakubiri muri timu kuko cumengo nkasamije dukundanya karorero jaja acherewe yo hava pendera dushikiye rimwe akavuga ati Rukundo n'umukunzi wiwanje reka sinde amategeko ya Rukundo TV ntamufate ikafate jaja wenyine ukacu usanga ni vya bindi biko bisambura timu ari vya bindi umuntu amaze kuva muri timu ashaza aragenda kuvugana bitimu ngo vyagenze ku vyagenze uko muri Rukundo TV vyo nta birimo kandi nta nivyo twifuza ko bizohaba
muri rukundo TV kabisa nimba ni rukundo nyene ni rukundo vraiment amahoro ni yose ego kabisa. Wavuze ati ko murakina filime yitwa Colonel Tuna, nimba utarayiraba agenda kuri YouTube yabo urabe filime bariko barakina. Nagerageze nimba hora gura ibiro bibiri vyifu agura kilo n'inusu ashagenda kugura amamega vraiment ndabasavye Colonel Tuna ucuja no kuri Mijo Talent bucukora ikigabasha subscribe na jeme na mutibagira ama comment ndabasavye ama commentaire turayakeneye kubera ko ndashobora kuba nambaye nabi muguri comment mugashira ati urakwiye guhindura ati rukundo kunuku nkasha mpindura wakinye naba nkasha turiho kubwanyu kandi namwe muriho kubwacu turabasavye vraiment muze murakubita ko commentaire niho tuzomenye jingere twikosora kuko amakosa arabaho mugabo hari umuntu akora ikosa ntamenye ko yakoze ikosa mugabo waribonye ukari mubarira nico tubasabira kugira ama commentaire vraiment. Reka ndagushimire kubona waduhaye umwanya kubona umeye kuyagana Mijo Talent TV nabwiye ati merci beaucoup wakoze cyane ariko mu gusozera gira kantu bwiye abakunzi ba Mijo Talent TV n'abakunzi ba Rukundo TV n'abakunzi bagukurikirana ku ruhande rw'iwabo. Vraiment nanje ndabashimiye ku mwanya mwampaye twawuhanye kuko twese twabaye kumwe twaganiriye hanyuma abakunzi ba Mijo Talent TV vraiment namwe mura sabone muraba n'abagenzi mubabwira ati mwaratanzwe hariho ivyiza mu Burundi wacu genda urabe kuri Rukundo TV genda urabe usanga nyene biryoshe vraiment kandi turabashimira ukuntu mutwitwararika muraduha amarayiki vraiment turabashimiye kuko turiho kubwanya namwe mubayeho ariko nta kintu kibabaje ugasanga umurundi muzima yakoze subscribe kuri TV online yo mu Rwanda ariko TV yiwacu ukanga gukora subscribe ivyo my friend murakwiye vraiment kwikebuka twikebuke vraiment ndabasavye Uburundi ni gihugu ciza cy'amatano ubuka abazungu baraza kugira ama vacances ni wacu kuko ari gihugu ciza giteye igomwe ni vyiza rero twiyemere isho turi dukundi vyiwacu subscribe please kora subscribe na jeme na comment nguma ngaruka kuri commentaire vraiment nguma ngaruka kuri commentaire impanuro zanyu turazikeneye kuko muriho kubwacu kandi turiho namwe kubwanje kabisa. Thank you rero wakoze kuduha time ndagati merci beaucoup namwe. Yes bakunzi ba Mijo Talent TV reka ndagushimire kurikiranye iyi video ntibagire kugira subscribe kuri Mijo Talent TV wowe wabikoze big up sana wotarabikora abikore right now. We love you so much. Dusubire ubutaha. Ciao. You are Mr. Radio kuri mikro ya Mijo Talent TV. We love you so much. Dusubire ubutaha. Ciao. Peace.